murabe bashe tuve umuntu tumusige ngaha murabe rino barabashe ni murabe rino barabashe ahandi kuri kote bubashe ndi mama Terezo ni murabe bino bintu bashe yo mana yo mwijuru ibihe byiza nibyo ndabipfurije inshuti banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwa ikaze mu isango ry'amakuru avugwa cyane ijya nino mu gihugu c'u Burundi. Muri aya makuru tugiye kugaruka ku makuru arabana n'umutekano. Amakuru arabana n'umutekano atumenyesha ko muri aka kanya ubu nyene tuvugana amakuru yihuta dushikiye atumenyesha ko umutekano w'igihugu urahejeje guhungabana bikomeye cyane, hakaba hari grenade zihejeje guterwa i Bujumbura. Muri aya makuru mugiye gukurikirana ibiriko birabera i Bujumbura, ayo makuru twayabatunganyirije mugiye kuyakurikirana. Tukiri mu gisata c'umutekano turaza kandi kugaruka ku makuru arabana n'igitero cabaye mu Rwanda, aho igisirikare c'u Rwanda cyamenyesheje ko hari abarwanyi b'umugwi wa FRN baturutse i Burundi bagatera mu Rwanda. Hari amakuru mashasha arabana n'ivyo Uburundi buriko buramenyesha kuri icyo gitero cyabereye mu Rwanda, nabyo twari batunganyirije muraje murabikurikirane. Nizera ko rero udukurikirana waramaze gufyonda kuri subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ko turonse amakuru nk'aya ngaya yihuta tukayakurungikira urabe mu bambere bashikirwa nayo. Ndabahaye kaze mwe mwese tugiye kubana muri gahunda y'amakuru. Kuri uyu wa kabiri mu masaha y'ijoro mu kanya gaheze hahejeje guterwa amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru adushikiye aturutse ngaho mu gisagara ca Bujumbura atumenyesha ko kuri iri joro ryo kuri uyu wa kabiri ahagana ku isaha ya 2:30 ishira ku isaha ya 2:45 aribwo hamaze kumvikana urusaku rw'amagrenade yatewe ngaho mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru aturuka ngaho mu gisagara ca Bujumbura atumenyesha ko muri iri joro aribwo hamaze kumvikana amagrenade abiri amaze guturuka ngaho mu gisagara ca Bujumbura, akaba yaturukiye ahari ibituro bimwe na bimwe byahahoze isoko rikuru ryo mu gisagara ca Bujumbura. Hari amakuru ariko aravugwa aturuka ngaho mu gisagara ca Bujumbura amenyesha ko uretse ngaho kubisigarira by'isoko rya Bujumbura hari ahandi humvikanye urusaku rw'amagrenade yagiye araturikira mu bibanza bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura. Gusa gushika ubu igrenade zibiri zihejeje guturikira ngaho ku isoko rya Bujumbura akaba arizo zimaze kwemezwa, ndetse amakuru arabana n'iryo turika akaba yatangiye gukwirakwizwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Iryo turika rero ry'amagrenade ryumvikanye mu bituro bimwe bimwe byahoze isoko rya Bujumbura, rikaba ryumvikanye hagati y'igituro c'amabisi ya Musaga. Hakaba havugwa ko rero hari abanyagihugu bari hafi aho ngaho boba bahakomerekeye. Byagiye biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, hari abagiye baratunga agatoki abagwanyi b'umuhari wa Red Tabara nyuma yuko umuvugizi wabo atumenyesheje yuko abagwanyi ba Red Tabara baherereye ijya nino mu gihugu, bakavuga ko rero boba ari bo bagize uruhara mu gukora icyo gikorwa cyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Gushika ubu bakaba hatarakorwa amatohoza amenyesha abo bagize uruhara mw'ibyo bikorwa. Tukaba turakomeza kubakurikiranira ibirabana n'aya makuru. Ku munsi w'ejo nibwo twabashikirije amakuru arabana nuko igisirikare c'u Rwanda cari catangaje ko hari abagwanyi baturutse mu gihugu c'u Burundi bakaba bari bagerageje gutera u Rwanda, ndetse igisirikare c'u Rwanda cikicamo babiri kikanabambura bimwe mu byo bari bitwaje. Uyu munsi nibwo igisirikare c'u Burundi naco catanze inyishu kuri ibyo byari byamenyeshejwe n'igisirikare c'u Rwanda. Mu itangazo ryasohowe n'igisirikare c'u Burundi kuri uyu wa kabiri
bakaba biramirira kure ibirebana n'ayo makuru, aho bavuga ko atabagizi ba nabi bavuye ku butaka bw'u Burundi ngo bajabuke binjire mu gihugu c'u Rwanda. Nk'uko rero bigaragara mu itangazo basohoye kuri uyu munsi, bavuga ko atabagizi ba nabi baba binyegeje mu ishamba ry'ikibira bipfuza kugirira nabi igihugu c'u Rwanda. Sobanura rero ko atabagwanyi baturutse mu gihugu c'u Burundi ngo batera u Rwanda, kandi ko ku butaka bw'u Burundi nta bagizi ba nabi bashaka kugirira nabi igihugu c'u Rwanda barimo. Bavuga rero ko umutekano ari wose ku rubibe rw'u Rwanda n'u Burundi, ndetse ko uwo mutekano ucunzwe neza n'abasoda b'igisirikare c'u Burundi. ngo iyaba leta irongowe na Evariste Ndayishimiye yari irajwe ishinga n'iterambere ry'abarundi hamwe n'igihugu muri rusange, yari ikwiye gushira ingufu mu gushigikira imigambi nk'iyi kigo Kit Hub. Ico kikaba ari ikigo catanguje umugambi witwa Smart Construction ufasha mu gukarihiriza ubwenge abize ibijanye n'ubwubatsi bita ingénieur civil. Aho ni mu gihe abahejeje ayo mashure muri kaminuza basinzikajwe n'ubushomeri kuko bava ku ishure bafise impapuro z'umutsindo, ariko mu vy'ukuri ibigezweho mu bwubatsi batazi namba. Ido nido na Mahoro Pasi. Urwaruka ruhejeje amakaminuza mu vyo kubaka rurahura n'ingorane yo kubura akazi. Ikibazo bahura naco ca buri munsi nuko ataburambe baba bafise mu kazi kuko baba batarashira mu ngiro ivyo bize. Ivyo bibazo ubwo rwaruka ruhura navyo akaba ariyo vyatumye ikigo Kit Hub gitanguza umugambi wiswe Smart Construction. Uwo mugambi ukaba ufise intumbero yo gufasha gukarihiriza ubwenge abize ubwo buhinga bwo kubaka ingénieur civil mu rurimi rw'igifaransa, baba abo bacigiye bahejeje ayo mashure ndetse n'abariko barayasozera ubu. Hanyuma bamaze kubakarihiriza ubwenge bakanabaherekeza mu kurondera ubuzi mu bijanye n'ivyo kubaka. Umwe muri 10 baheruka guheza izo nyigisho muri ico kigo akaba yari amaze imyaka itari mike akora, yabwiye radio Haguruka ati nduguriye twamugina. Kera twebwe twarimenyereza ivyo kubaka kandi tugahera ku bikorwa vy'umwubatsi mutoya, ubu ivyo ntibikibaho. Uhejeje azana urupapuro rwa kaminuza ngo ashaka akazi kandi mu vy'ukuri atacashoboye. Twigishijwe kugira ngo tumenye ubuhinga bugezweho bwo gutegura inyubako, bizotuma dushobora guhiganirwa amasoko mu karere no ku rwego mpuzamakungu. Ndugaye twamugina. Abakurikiranira hafi vya politike y'u Burundi bavuga ko naho leta irongoye na Evariste Ndayishimiye iguma yirengagiza gushira ingufu mu gisata c'indero ngo bikunde kaminuza y'u Burundi ishora abahinga bo mu gihe ca none mu vy'ubwubatsi mu kuyironsa ibikoresho vya nkenerwa bijanye n'igihe, ngo yari ikwiye gushira ingufu mu gushigikira imigambi myiza y'ibigo nka Kit Hub kugira ngo abanyeshure bahejeje kwiga n'abandi haheze igihe bahejeje bakabura ubuzi kuko ivyo bize bitakiri ku gihe bashobore kuronka aho bakarihirizwa ubwenge, bityo nabo bibafashe kwiteza imbere kuko ngo ivyo kubahenda ngo nibinjire mu mbonerakure niho bazoronka akazi vyo vyataye igihe bugica.